amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 25 muri 39 cyo muri ca gitabo citwa JEWE nahisemwo gukurikira Yesu KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Intahe y'ubuzima bwanje RUKRISTO. Nitwa Gidiyoni Ndemeye. Ndi umukristo. Navutse kw'igenekerezo rya 5 mu kwezi kw'icenda 1986. Igihe navuka abavyeyi banje bari baratanguye urugendo rwo gukurikira Yesu KRISTO. Narerewe mw'ishure ry'abana ryo kuwa Mungu. Igihe nari hafi yo gukwiza imyaka 13 niho nabatizwa mu mazi menshi. Hari itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1999 nyuma yo kuvyigishwa mu kiringo c'amezi 6. Nyuma y'umwaka umwe gusa mbatijwe niho natanguye kumva ivy'agakiza ntakibiryohererewe nk'ubwa mbere. Nyuma yo kubona Yesu atagarutse mu 2000 nk'uko nari narabibwiwe, niko gutangura gusiba kuja mw'ishengero canke mw'idini. Ibyo navyo vyantera kuba kure y'Imana. Igihe kiragera ndateba ndabivamwo burundu. Ntangura gukora ivyo Satani yasugumira gukora bivanye n'ivyo urundi runganwe rwanje rwakora. Ico gihe Imana mu buhinga bwayo n'urukundo rwayo yandinze gukora ivyaha vyotuma nzokwama nicuza mu buzima. Mu gitondo itarike imwe y'ukwezi kwa mbere mu 2003, ico gihe nariko ndataha kuko nari naraye ndinezereza ijoro ryose. Ikigumbagumba co kwihana kiramfata. Ntangura gusaba imbabazi Imana mu mutima. Kintera gufata ingingo zo guheba ikintu kimwe kimwe nibwira ko kitanezera Imana. Nongera nsaba ngo ibinshoboze kuko nari nifuje gusubira gukoranira hamwe n'abandi. Ariko nkumva binteye isoni kubera ibyo nari nsanzwe ngenderamwo. Yarabinkoreye uko iminsi yahera niko nagenda numva nidegembya kumvo y'inyota nari mfise hamwe n'ibyo maze guheba gukora. Mu kwezi kw'icumi mu 2004 niho nizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Imana yakoresheje umumama n'abako. Hari ku munsi wa Mungu, abandi bose bariko baritegurira kuja gusenga. Nza numva avuze n'ijwi rirenga ati, "Mbega Gidiyoni ko ntahora ndamubona aja gusenga? Urazi ingene mama wiwe akunda gusenga?" Iryo jwi ryabaye nk'inkota icumise mu mutima wanje. Sinzoryibagira kandi Imana izomuhe iherezo ryiza. Kuva ico gihe naciye nigira inama yo kurondera urushengero ruri hafi ngo bikunde nje gukoranira hamwe n'abandi. Kandi naciye ngira inyota yavyo ku buryo ntasubiriye gusibayo. Haciye imisi umuvugabutumwa ahejeje kwigisha aca ahamagara abantu bifuza kwihana no gukurikira Yesu KRISTO. Naciye niruka mu bandi. Nanje ndemera ko yombera umwami wanje. Natashe ibirato bidakora hasi kubera umunezero. Niyumvamwo ko subiriye kwemegwa nk'ubwa mbere. Mu kwezi kw'icumi na kabiri mu 2005 nibwo bwa mbere Imana yavuganye nanje ibicishije mu nzozi. Ico gihe nari ndwaye
cyane rwose kandi nari nihebuye ko nshobora gupfa. Nca ndabibwira uwari hafi yanje ko numva ndi hafi yo gupfa. Ako kanya mfatwa n'agatiro nca ndota ndiko ntwagwa n'uruzi. Nari nsanzwe nzi urwo ruzi, naya amaboko hejuru, ngeze ku kiraro ndagica munsi. Nca mbona ibiti bikoragurika byitambika mu ruzi aho ikiraro giherera, bica biranzibira. Ntivyakunda ko mbandanya, nca numva ijwi nk'iry'umuntu rivugira hafi riti, wari ugiye gupfa ariko ntugipfuye. Nca ndikangura mbwira uwari hafi yanje nti, ihute uzane imodoka untware kwa muganga kuko singipfuye. Gushika n'uno munsi, ubwo nibwo buryo bukomeye Imana icishamwo igihe cose yifuza kuvugana nanje. Ndarota hama nkumva ijwi risobanura izo ndoto, canke nkumva ijwi gusa nsinziriye kandi ataco mbona mu ndoto. Muri uko kwezi kw'icumi na kabiri mu 2005 niho Yesu yambatiza muri mpwemu yera. Mvuye mu bitaro haje abana b'abigeme babiri baje kunsuhuza, hama batashe nca ndandara ndabaherekeza. Dusezeranye baca barantumira mu masengesho yo kwisonzesha iminsi 2. Bari bayateguye mu ndwi yakurikira, yabera mu cumba c'amasengesho. Narabinezererewe cane. Nabo Imana ibahezagire kandi ize ibahe iherezo ryiza. Ndi muri aya masengesho mpwemu yera anyururukiramwo, ntangura kwigisha ijambo ry'Imana. Ryari irya mbere mu buzima bwanje. Ico gihe hariho gukekeranya kw'ivyo Imana yari yabategetse gukora kuko vyari bisa n'ibigoye gukora. Nca nibutswa na mpwemu yera inkuru ya Aburahamu, Imana imutegeka gutanga Isaka kw'ikimazi. Nca ndababwira ko ataco Imana yabasavye gukora kigoye nko gutanga umwana wawe. Ndabibutsa ko kuba Aburahamu yaragerageje gushira mu ngiro ibyo Imana yamutegetse, ko ari byo vyatumye izana umwagazi w'intama mu gishingo ca Isaka, kuko Imana ikunda umuntu ayumvira. Nti rero mureke tugerageze twumvire Imana kuko kuyumvira biruta gutanga ibimazi. Ico gihe nabivuga ndi mu bushobozi bwinshi kandi mfuhagira. Nta bose baca bahitamo gufata umwanzuro wo kumvira Imana. Ico gihe sinigeze menya icambaye ko icarico. Kuva mu kwezi kwa mbere 2006 kugeza itariki 13 z'ukwa mbere mu 2018 nabayeho ubuzima bugaragaza ko Yesu yambatije muri mpwemu yera, kandi ko mfise n'ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Yesu yoba yarambatirije mu muriro. Iki gihe umutima wanje narumva ko uri hafi y'Imana. Nahawe amasezerano menshi ajanye na kazoza kanje, kandi Satani yangerageje kenshi ngo bikunde nsubire ndamuhindukirire. Ndashima Imana kuko yarandinze itako iranyimana, kandi yarampinguye ingira uwo ndiwe uyu munsi. Iki nico gihe namenyeyemwo ibijanye n'Imana, kuko icanezera kwari uguteramira aho abandi bateraniye ngo bumve ijambo ry'Imana. Mw'ijoro ry'uwa 13 rishira uwa 14 kwezi kwa mbere mu 2018 niho Yesu yambatije mu muriro. Wabaye umunsi udasanzwe kuri jewe n'umuryango wanje, wuzuyemwo umunezero n'agahinda bivanganye.
nari nsinziriye ryamanye n'umupfasoni wanje, numva ijwi rivugana nanje. Izari inzozi zisanzwe, nibwira ko ashobora kuba yari Yesu ubwiwe ahagaze mu cumba twarimwo. Bisa nkaho twavuganye umwanya munini mfatiye ku majambo nabwiwe. Bimwe mu byo numvise ryavuze riti, tegura urugendo ruje hahandi, uje gutangura ca gikorwa. Itarike 1 y'ukwezi kwa kane mu 2018 ize igere wageze muri ca kinogo. Kuva ico gihe uzotangura gukora amasengesho yo kwisonzesha. Uzohore ufungura rimwe ku munsi, kandi aya masengesho ntuzi ryari uzoyahagarikira. Nzoguha ikimenyetso co kuyahagarika. Kwizera na Benjamin abo nabungere bazorongora amashengero. Uzojane na Kwizera ariko Benjamin asigare. Umugore n'abana uzobasiga aha, nzobabeshaho. Uzohora uza kubaramutsa. Umugore ndamuhaye umutima kigabo, ubwenge, ubumenyi no gutahura, ngo atunganye ibyo mu rugo byose, kandi nkomeje uruhanga rwiwe ngo azotsinde ibimuhanze. Nzobana nawe. Ntihagire umuntu n'umwe umenyesha ko ugiyeyo, ariko abo muzinanye ngaha uzobasezera. Niwashikayo uzofungwa iminsi mike hama bakurekure. Aho ugiye hari abantu bazohora babazanira ibyo muzorya. Niwagerayo nzokwigishiriza ibyo ukwiye kuzokwigisha abantu. Ntuze uhindure abantu ngo babe abagenzi, uze ubahindure kuba abigishwa banje. Nta rudandazwa na rumwe wewe uzokora kiretse gushira imitahe mu mashirahamwe, ariko uzofasha umugore wawe kuko we aravyemerewe, kandi nzomuha umugisha. Nutanyumvira mu byo ndakubwiye uzopfa, kandi uzopfa uri mukene. Igihe kizogera muje hanze, ariko si kubw'inyungu zawe n'umugore, ahubwo ni ku nyungu z'abana hamwe n'igikorwa c'Imana. Kijanye n'igihugu c'u Burundi, ndagihaye amahoro, ndagitabaye kandi ndagihaye umugisha. Intambara bavuga ntikibaye, ihari kandi izobaho iyo mu mashengero. Mw'idini kwa kanaka hari abarongozi bagiye gutandukana nawe, ariko mu nyuma Imana izomuha abandi, kandi ishengero ryiwe ryo muri kino gihugu rizokura cane kurusha ayandi yo mu bindi bihugu, kandi bimubwire. Ijwi sinasubiye kuryumva, ca ndikangura, nsanga amosozi n'ibimyira vyandenze. Ca mvyura umugore n'ingoga na n'ingoga, ndamubwira ivy'iryo jwi numvise n'ico rimbwiye. Ntanguye gusenga nawe aruzuzwa, twisanga turiko turira nk'abana bato. Uko niko nabatijwe mu muriro. Itarike 18 z'ukwezi kwa gatatu mu 2018 niho nasukwa ko amavuta bandobanuriza ibango ry'ubwungere. Mejeje kumwiganira ivyambayeko, umurongozi w'ishengero nakoraniramwo yaciye ambwira ko nari nkwiye kugenda asutse ko amavuta yo kundobanuza ibango ry'ubwungere. Ati genda utunganye ibyo kugenda, iki gikorwa tuzogikora uri hafi kugenda. Igihe carageze, ca gikorwa kiraba. Kuva ico gihe akazi kanje ka misi yose kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nacitse umugurano wiwe.
igikorwa nahamagariwe gukora ndagikora mu buryo bwose nshobojwe n'Imana. Mu bikorwa byanje vya misi yose nama niteze ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo, kugira aho azozira nzoteruranwe n'abera, kandi kugira tuje muri ya mazu meza yadutegurira, aho niteze ko nzohura n'abatubanjirije mu byo kwizera. Nizigiye ko nzosubira kubona abavyeyi banje na bene data twakoranye ibikorwa bitandukanye bapfuye bapfiriye umwami. Mu ncamake, iyi niyo ntahe yanje RUKRISTO, igizwe n'intambuko zitandatu z'umuntu yahisemwo gukurikira Yesu Kristo. Murakoze, kandi mpwemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.